fait froid. Ah, heureusement que j'ai pensé à amener la veste avec moi. Mon nom c'est Chanjo Amisi. Je suis le bassiste de l'orchestre Mabano. Uno munsi nganda batware mu muziki wo mu Burundi wo mu myaka 70 na 80 hamwe n'umu legend w'umuziki w'u Burundi Chanjo Amisi. Generation TikTok uwo munsi niwaza kwa muzi. Rero turaza kurabira hamwe kahayaha yiwe yose uko yatanguye, uko byagiye biragenda n'igituma gushika n'ubu umuziki wiwe ari une source d'inspiration ku ba artistes benshi bo ngaha mu Burundi. Donc, sans plus tarder, asseyez-vous confortablement et c'est parti. Chanjo Amisi, de son vrai nom Amisi Hussein, yavutse mu kwezi kwa gatanu mu 1957 ku musozi witwa Shikiro muri province ya Ngozi. Ni umwana wa Mfisi Hussein yakora akazi ka blanchisserie hamwe na Asina, vendeuse de beignets et d'arachide. Akaba yava mu muryango w'abana indwi. Ah ouais, kera barakuvyarira mon frère. Yakuriye Ngozi niho yigiye n'amashuri yiwe. Et sous l'influence de son père, il hérite de la religion musulmane et d'un amour pour les coutumes et les contes traditionnels burundais. Ngira muca mwumva izina Amisi Hussein aho ryavuye. Chanjo yamenye umuziki bivuye ku muntu yitwa Amuri, yakora imbabura akongera akavuza n'igitari. Bien évidemment biramuryohera cyane, n'ingoga avuga yaronse igitari ciwe ca mbere, aca aratangura kuza arasubiramo indirimbo z'aba artistes bari populaires à son époque, dont Guy Béard, Georges Moustaki et Bob Dylan. Bref, que des légendes quoi. En juillet 77, afite imyaka 20 niho yaciye participer à un concours national à Bujumbura et remporte le prix de la meilleure chanson interprétée en soliste avec Ntace Cankirungu. Bana biwacu ntacica nkirungu. Iyo succès yaciye lansa carrière yiwe aca arinjira muri Orchestre National du Burundi. Haciye imyaka 2 gusa, donc en 1979, Chanjo quitte l'Orchestre National. Ben, parce qu'il a pas le temps, hein, akeneye succès n'ingoga. Aca arinjira muri groupe musical Amabano. Pour vous dire à quel point le groupe y arrive ses impact, fata comme si c'était les Beatles ou ngaha mu Burundi. Ok, nous disons les Beatles, no problem. Fata comme si c'était les Backstreet Boys. Voilà. Nous disons les Backstreet Boys. Ok, fata quoi nka One Direction. Voilà. Nka One Direction uzi. Basi nihe groupe uzi, andika mu commentaire. Avec Amabano, il compose plusieurs chansons célèbres dont devenu le jingle de la télévision d'État en 1984. En 1981, niho yatwara prix du concours découverte de la Radio France Internationale avec Sokuru Yari Intwari. Ahimami Sokuru Yari Intwari, ahimami w'intwari mu rugamba. Mwari biganza bisha bigasasira barasa neza umwana w'umuhungu ntiyatsinda kanatsinda ntiyasinzira ishengero risha. Nkumveje. Yarageresho mwasagatinya kaja mu rugamba babisha bakanyegera ngabo mu gisaka kwa inamuso erabandi bagatemba bagakerakera. Mais tragiquement, le 3 avril 1996, Chanjo Amisi nous quitte à la suite d'une maladie très grave. Malgré sa disparition, son influence sur la musique burundaise perdure. Et continue d'inspirer de nombreux artistes burundais. En 2017, sa chanson Umugabo w'ukuri est utilisée dans la série Master of None sur Netflix. Gaël Faye mentionne également sa musique dans son roman Petit Pays. Malheureusement, au cours de sa carrière, Chanjo Amisi ntiyigeze commercialiser légalement la majeure partie de ses œuvres. Aho rero ndiko mvuga ku bintu bijanye na copyright, donc les droits d'auteur, ce qui fait qu'il n'a probablement pas perçu de revenus significatifs sur la vente de ses chansons. So guys, that's it. Mwakoze cyane kuba mwakurikiranye iyi video. Nizere ko yabaryoheye. Nimba yabaryoheye naho ntimwagire kugira like no gusharinga. Nimumbwire mu commentaire votre avis sur la vidéo. Murashobora kumbwira n'uwaye mu artiste mwamwifuza ko nogirira ko video next time. Jewe Nsozerenga, je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode. Don't forget to take care of yourself and peace out.